Yesu nashimwe, ndabagumbiriye mwese mu izina rya Yesu. Nagomba dusangire ijambo Imana impaye, ijambo ritwigisha ngo reka guhendwa n'ivy'iki gihe ca nyuma. Reka tubanze dusenga Imana. Data wera, data ugororoka, turagushimiye ko watuzigamye gushika kw'isa turi bazima, ni kubw'imbabazi zawe mwami, kuko warengeye ibigabitanyo vyacu vyinshi uraturinda. None data tubanje guca bugufi kugira ngo utugwize ko imbabazi zawe. Reka Mana je umusavyi wawe ubanze umparire utamparuriye, kugira ngo nshobore guhagarara imbere y'ubwoko bwawe, ungire igikoresho cawe, kugira ngo mwami uganire n'ubwoko bwawe ivyo wagambiriye. Urakoze no kuza kubana nanje, urakoze kuza kubana n'ubwoko bwawe, kugira ngo mwami utwiyigishirize, kandi turaciye bugufi kugira ngo duhe mpwemu wo kumva no gutahura, mw'izina ryawe ryera Yesu Kristo, amen. Yesu nashimwe, umwami Yesu aracari ku ngoma. Reka dusangire iri jambo Imana intumanye, ijambo ritukebura ngo tureke guhendwa n'ivy'iki gihe ca nyuma. Turasoma muri Matayo igice ca 24, duhere ku murongo waho wa 25 tugeze ku murongo wa 28. Ndasoma mu izina rya Yesu. Raba ndabibabwiye bitaraba, nuko nibababwira batehe ari mu bugaragwa ntimuze mujeyo, cankwe ngo ari haruguru mu mpete ntimuze muvyemere. Kuko umuravyo urabiriza iburasirazuba ukabonekera iyo rirengera, niko kuza k'Umwana w'umuntu kuzomera. Aho umuvyimba uri hose niho ibinyakabaka bizokoranira. Imana nidufashe cane. Hari ijambo ry'Imana riko riravuga ngo ririko riratuburira bitaraba, ngo kugira ngo mw'iyi minsi turimo ya nyuma, aho abantu bariko bajuragizwa, ugasanga bavuga ngo Imana iri hariya na hariya, ngo ntihazogire umuntu azojuragirika avuga yuko ijambo ritamuburiye. Imana nidufashe cane. Turi mu bihe vya none, aho abantu benshi usanga bafise ibibazo badafitiye ibisubizo, biturutse ku kuntu Imana bayiteye umugongo. Kuko ibintu vy'uno musi ntibigaragaza igihe c'iherezo, aho abantu bose mu bigenda vyiyerekana, mu nzara, mu ntambara zo hirya no hino, mu kugenda abantu birema ibice, mu kugenda abantu bakora ibizira vy'ubuyobe, ni ibintu bigaragaza yuko ukuza k'Umwana w'umuntu kwegereje. Imana nidufashe cane. Harya mw'ijambo ry'Imana haravugwa yuko ngo mu gihe c'iherezo abantu bazoba bikunda, bakunda babo, bakunda amafaranga. Mbega mwene data uriko uravyitegereza, ubona igihe tugeze mwari gihe ki? Imana nidufashe cane. Ijambo ry'Imana riravuga ngo hazoba hari intambara nyinshi, ngo hirya no hino, ngo hazoba hari amagwara adakira. No musi muraba amadiyabete, amahiperetansiyo, intambara muri za Gaza, intambara hirya no hino za Isirayeli, ugiye uraba za Ukraine. Mbega mwene data, uravye ivyanditswe vyera, iki gihe uriko uracita igihe ki? Imana nidufashe. Haranditswe ngo umuntu azotungwa n'ijambo yakiriye. Mbega we mu mutima wawe wakiriye ijambo ki? Imana nidufashe cane. Suzuma mu ngeso zawe, uraba indirimbo uririmba, uraba amajambo uvuga, uraba ibikorwa uriko urakora, uca utahura uwo wagamburukiye, uca utahura ico wakiriye. Hamuhinduke mwene data niwasanga bidatunganye. Imana nidufashe. Nagomba ndakuburire mwene data, raba igihe aho kigeze. Tugeze mu gihe abantu benshi badahendebukiwe, n'abantu bamenye Imana, ugasanga kwihangana biragoye, ugasanga isakuriza ari nyinshi, ugasanga gucika intege riko ari kwinshi, ugasanga abantu benshi bagende bagiranira inzikano urwango. Mbega mwene data, we muri kino gihe uhagaze gute? Mbega ucitegereza ubona ko kigeze he?
ni wowe mwene data ijambo riko riraburira ngo reka guhendwa n'iby'iki gihe cya nyuma, wongere uce bugufi urondera Imana, kuko nagomba ndakubwire abantu benshi uno munsi aba batwawe n'iby'isi, ariko bakibagire yuko turi mu gihe cya nyuma kandi ko iby'isi tuzobisiga ngaha. Imana nidufashe cyane. Harahiri wowe mwene data uriko witatura n'isi, utariko urahendwa n'iby'isi by'igihe cya nyuma, utariko urahendwa n'ibigenda bikayangana. Nagomba ndakubwire uramiriza iyo nzira watanguye, kuko Nyagasani muri kumwe. Imana nidufashe. Nawe mwene data bisi yaguhenze, uri guhendwa n'ibyo ufise, uri kugenda ukuyakuye iby'isi kugira ngo ubanze utunganye umutima wawe. Nagomba ndakubwire mwene data, reka guhendwa n'ibyo hirya no hino. Isi iriko irajuragiza abantu ku mwanya, isi iriko irajuragiza abantu mu bigezweho, isi iriko irajuragiza abantu mu nyambaro, isi iriko irajuragiza abantu kubera inda, isi iriko irajuragiza abantu kubera akankanzi, isi iriko irajuragiza abantu mw'ishari, isi iriko irajuragiza abantu mw'irari ry'imibiri, isi iriko irajuragiza abantu mu kaboregwe. Mbega mwene data wowe uri gihe ki? Imana ridufashe. Abantu benshi bamaze kuba mw'itiro ry'isi, kandi ari isi iriko irabahenda kugira wa munsi bashikire giturumbuka. Imana ridufashe cyane. Usomye hano muri Matayo iki gice nyene ca 24 ugasoma uhereye ku murongo wa 15, haravuga ngo nuko aho muzobonera ca kizira c'ubuyobe bw'ubugesera gihagaze ahantu hera cavuzwe na Daniyeli yavugishwa n'Imana, usoma n'iyiyubare. Ico gihe abazoba bari Yudaya baze bahungire ku misozi miremire. Uzoba ari hejuru ku nzu ntaze yururutswe ngo gusahura ibiri mu nzu yiwe. Uzobona ari mu murima ntaze asubira inyuma no gusahura umutamana wiwe. Ariko muri iyo minsi abazoba batwaye inda na bonsa bazobona ibara, kandi muze musenge kugira ngo uruhungo rwanyu ntiruze rube mu rushana canke kw'isabato, kuko muri iyo minsi hazoba amarushwa ahambaye atigeze kubaho kuva ku itanguriro ry'isi ugashitsa n'ubu, kandi ntazokongera kubaho. Kandi iyo minsi itaragerurwa kandi iyo minsi iyo itagerurwa ntihorokotse umuntu n'umwe, ariko kubw'abatoranijwe iyo minsi izogerurwa. Ico gihe nihagira umuntu ababwira ate Kristo ari hano canke te hari hariya, nimuze muvyemere, kuko hazokwaduka abigira Kristo n'abigira bavugishwa n'Imana, bagakora ibimenyetso bihambaye n'ibitangaza kugira ngo bazimize n'abatoranijwe n'ibyashoboka. Imana nidufashe cyane. Ijambo ry'Imana riko riraduhanura. Uno munsi isi iriko iragenda ibyayo bigorana. Mwene data bavuze ngo ntugatore bijya na biriya, ngo uri kwitegura ngo wabaye umunyabwenge. Ijambo ry'Imana riko rirerekana, we wamudandaza we, reka kwikika mukiza kuvyika igihe mu kuduza ibiciro canke mu kwiba ku munzare. We wa mukozi wa leta, reka kwikika mukiza kuvyika igihe nukore mukuri no kugororoka mu mwinzigirwa. Wewe wa mugabo we serugo, reka kwikika mu vy'iki gihe ugasanga uri gutwarwa na kaboregwe, ahubwo niwigisha umuryango wawe gusenga no gutunganira Imana, kugira ngo ibintu byose vyame bitunganije mu kugororoka. Kuko abiki gihe Imana bazi kwiba mu rushengero, ugasanga ingo nyinshi ziryamye zidasenze, ugasanga umenga baja kuyitemberera dimashe ariko bakagaruka muhira. Mbega mwene data, kwiyo uri muhira wa murasaba Imana, ni kubera iki mu rugo rwawe utayiha ikibanza kugira ngo utoze n'umuryango wawe kuyubaha nka so wo mw'ijuru. Imana nidufashe cyane. Ijambo ry'Imana ririko riravuga ngo tureke guhendwa n'iby'iki gihe, tureke kujana n'iby'iki gihe. Turi mu gihe kibi, abantu benshi basizana inyongo, abantu benshi basizana ibyubahiro, abantu benshi bariko barasiza n'iby'isi, kandi nabyo biriko bigenda nk'umuyaga. Imana nidufashe cyane. Nagiye kubona abantu benshi mw'ino minsi bariko baratagakiza, kandi ico cyose nicerekana kwihakana Imana. Usanga umuririmbyi yambaye impuzu z'isi, usanga umuntu agiye kuvuga
kuvuga ubutumwa yambaye amapoketi n'amadeshire. Mbega mwene data, ni kubera kuri kujana n'ibihe waramenye Imana, kandi ibihari bya nyuma, kandi ibihari by'umugararizo, kandi ibihe byose biriko bitujana muri kameremere z'isi, kameremere zigenda zidukura ku gakiza twakiriye. Imana nidufashe cyane. Ijambo ry'Imana riravuga ngo mbega ishengero ry'abayari ngo rihuriye n'Imana yo mu ijuru. Wewe ni kubera kuno munsi umwanya umugira ingeso zo mu isi, ubundi mwanya ukishushanya nk'uri mu rugendo ruja mu ijuru. Nagomba ndakubwire, nureke gutambikiza mu rugendo, nuhagarara utumbera umusaraba kugira ngo uzorangize neza. Imana nidufashe cyane. Abantu benshi uno munsi bariko barahemuka kubera inda, abantu benshi uno munsi bariko barahemuka kubera itunga, abantu benshi no munsi bariko bahemuka kubera ibyisi, bariko barahemuka ab'Imana yahaye amata ntibakitega amatwi, ab'Imana yabahaye ibitandukanye bariko barakuyakuya ibyisi, hagukuyakuya imitima yoyo ariyo bazoshikana mu ijuru. Imana nidufashe cyane. Abantu benshi bahevye ubugingo bariko barabugurana inyama, ugasanga umuntu no munsi hagukomera Imana yamuremye ikamugirira neza, akomera amashumu namuhaye ibondo, ibintu byira ry'akanya gato bihoka mu masaha atarenga abiri. Imana nidufashe cyane. Ijambo ry'Imana riko riravuga ibyigaragaza muri iki gihe cya nyuma. Abantu benshi no munsi haguha icubahiro nye n'ijambo, ijambo risigaye rifiswe n'abahanzi ndazabo. Imana nidufashe cyane. Niwe mwene data niko ndaburira, raba iki gihe tugezemo, ukura umutima ku by'isi, isi kiraguhenda gutwarira mu mwiza kugira ngo uzosange yagushikanye mahonero. Niwihana ibyaha byawe witunganye mwene data. No munsi abantu benshi iyo binjiye mu byago bayirukira barumenyi, ugasanga Imana ntibayibuka, bakagenda amafaranga yabo agaherera ku nzira, ariko bamara kubona ko babuze umuti ugasanga muganga ariko arapima buri bisubizo, ariko haza umukozi w'Imana yababwira guca bugufi no gusenga, ngo herabe ibyabo nuko byama, ngo wisunze ibyabo wogwa kure. Nagomba ndakubwire mwene data, niwihana igihe niki, wemere uce bugufi ushikame imbere y'Imana, hamuyihamagara igutabare, kuko nagomba ndakubwire ukuboko kw'Imana ngo ntikwananiye gukiza, ugutwi kw'Imana ntikwananiye kumva, ariko twebwe abana b'abantu ni twebwe twambaza Imana tubangikanye, ni twebwe twambaza Imana turi bagoyigoyi. Imana nidufashe cyane. Iyo ugiye kumupfumura mutega amatwi, akubwiye ngo byuka ijoro ukaribyuka, yakubwira uja mu mayira abiri ukagenda, yakubwira ibyo uzonywa n'ibyo uzodondagura ukabivuga. Raba iyo ugeze mu ishengero ry'Imana bakubwira kwihana ibyaha ukabyanka, bakubwira guca bugufi ukagamika izosi, bakubwira koga mu mazi menshi utumbereye umusaraba, ugasanga wiyasohotse umutima uri hanze. None uno munsi widogera kimwe Imana yananiwe n'ibyawe, kandi utigera uyiha umutima wawe kugira ngo ikubemwe ikuganze hame ikugirire neza. Imana nidufashe cyane. Abantu benshi iyo bari imbere y'ibigirwamana barashikama bagaca bugufi bakizera ibintazi, ariko ukwizera Imana yo mu ijuru kwananiye benshi, ariko ugaca usanga bifuza iby'Imana kandi iby'Imana nabyo bayibiteye umugongo. Imana nidufashe cyane. Mbega mwene data ubusambanyi bukurimwo byase ko wihana, mbega mwene data ubusuma bukurimwo byase ko wihana, mbega mwene data ukwikakisha kwawe ni kubera iki wamugutsimbararako ugaca ugenda ukambara impuzu yera nk'imvuvyi, ukagenda ukiyorobeka mu bana b'Imana, ariko ukamuridodomba, je Imana irantoranya mu bandi, je Imana ninkoresha, je Imana ningirira neza. None uyidogerera iki ko ariwe byananiye gutumbera umusaraba, byarakunaniye guca bugufi, byarakunaniye kuyiha umutima. Raba umutima wawe uhaye iby'isi, none niwemera ubane n'isi nyene, ariko uno munsi widodombera iki ngo Imana ntiguha ku by'ijuru nabyo? Mbega meranje mu by'Imana irabaho. Imana nidufashe cyane. Nugomba kwakira iby'Imana, iby'Imana ntibifunguye nk'iby'abamugwanizi, niwemera uce bugufi, kuko iby'Imana biragororotse kandi iby'Imana byakigwa n'amaboko atunganye. Imana nidufashe, nutunganye umutima wawe
ubanze wihana ibyaha byawe mwene data, Imana ibanze ikwemere, hamuduze uwo mutwaro, kuko ibyawe Imana ntiyabinaniwe, ahubwo ni wowe byananiye gutungana imbere yayo. Imana nidufashe. Ibi bihe turimo abantu benshi bifuza ijuru ariko bariko barakora ibizira. Ibi bihe turimo abantu benshi biyumvira ijuru ariko bari kwiyumvira ibya politike n'iby'amoko. Abantu benshi uno munsi biyumvira ibyo mu ijuru bariko barakora imigabo n'imigambi ishingiye ku caha. Mbega mwene data, ni kubera ko ushaka amahoro mu rugo, ariko urugo rwawe wagwubakiye mu busambanyi. Raba wabanje gukorora inda nyinshi, ariko no musa kugira ngo ubanze wihana ico caha, wamuvuga ngo Imana nikugiriye neza, kandi wona sanga uri mu muvumo w'ibyaha wakoze waryamyeko. Imana nidufashe cyane. Uno munsi abantu benshi ugasanga mu ngo zabo batunze ibigirwamana, mbere ugasanga nta bindi basenga atari bisigo, atari ibigirwamana bya wa mugwanizi. None uca wifuza ngo urongogwe na mpwemu yera gute mwene data? Banza witandukanye n'iby'isi biri kuguhenda by'iki gihe cya nyuma. Banza witandukanye n'ibyo bintu byose isi yakonkeje igutesha urugendo ruja mu ijuru. Hamwe witunganije utiyorobetse imbere y'Imana, uzobona yuko Imana itazobana nawe. Imana nidufashe cyane. Abantu bakorera bamugwaniza Satani baremera bakaja kumuha ibitambo, baremera bagatanga imitima yabo. Umugwanizi yabatuma abana babo bakabatanga, yabatuma imitima yabo bakayitanga. Nica gituma umurozi uno munsi niyo yotora uhonyoye aragutongesera, niyo yo kurara ku mugore imyuka mibi irakwinjira we wa munyantege nke. Ariko uno munsi ukaja imbere y'Imana ukabombagura amanwa, umutima wawe uri mu magurupe y'ibiterasoni, ugasanga uri gusenga Imana umutima wawe uri hejuru, ugasanga uri gusenga Imana uvanga n'ibyo mu isi. None uno munsi uca ushaka ngo Imana igukoreshe iby'inkomezi gute, nawe ubwawe utashikamye imbere y'Imana ngo ibanzize umutima wawe. Nagomba ndakubwire mwene data ngo abazi Imana yabo bazokomera. None uno munsi nturanayimenya, kuko biragaragarira mu nyambaro zawe, nturanayimenya bigaragarira mu mvugo zawe, nturanayimenya bigaragarira ku byamwa bibi uriko wama bigaragaza kuri giti kibi. Mwene data utabanje ngo utungane, buri nka wa musukoni Yesu yavuma. None uno munsi wirigura besha ngo ibitangaza bizokuza ko cyangwa ubikoreshwe gute, nawe ubwawe Imana ikurabika kuvumaho ibyagiye mu ijuru. Nagomba ndaguhanure mwene data, banza witandukanye na goyigoyi iri muri wewe, ubanza wikure mu ibyaha byawe, wihane utumbere umusaraba. Hama ni weza ugatungana, uzohamagara Imana yo mu ijuru, izobana nawe, uzogaragara n'abakubonye ibyo wama. Nagomba ndakubwire uzoba umunyenkomezi kandi zo gukoresha ibihuye no kugororoka. Imana nidufashe cyane. Uno munsi abantu benshi bizeye ko bashitse no mu ijuru, mbere hariho abantu batazi ko ari ku murango canke mu ijuru, kubwo guhendwa n'akaboregwe k'isi, kubwo guhendwa n'irari ry'akanya gato, kubwo guhendwa n'ubutunzi bidibamiyemwo. Ariko mwene data nagomba ndakubaza ko Imana ariyo yakuremye kandi ari ikuzigamye ikakugeza uno munsi, ni kubera iki nawe utigera upfundura dosiye yayo ngo ubanze umenye ubugombe n'icyo yari kwifuza ko mu mibereho yawe? Ariko raba uno munsi hagera umunsi w'Imana ukigira mu byawe, hagera kumva ijambo ry'Imana ugasanga wibereye mu biharuro byawe. Raba niyo umukozi w'Imana aramukije uvuga ngo nta bindi nzaniye, nta nyungu zirimwo, ni ukuvuga iby'ijuru wabiteye umugongo. Ariko wowe none mwene data, iyo uriko wiyumvira amaherezo yawe ni iki? Kuko ndazi ko uhora uherekeza abantu bagiye ku mpanda, ugasanga ibyo utengatiye byose byakugizeho kipe, nta na kimwe babatekerana. Mbega wowe uravye ko babisiga ngaho, uri kutunganya iherezo ryawe gute? Imana nidufashe cyane. Abantu benshi bari kurogotwa kubera iburaga ibintu bitandukanye. Abantu benshi bari kurogotwa kubera amajambo no kwidodomba. Nagomba ndakubwire mwene data, injya zawe wamugwaniza Satani nta kindi atari ibyaha no kwidodomba. Mbega wowe uri kuragaburira wamugwaniza gute muri iki gihe cya none mwene data? Ni wisuzume mwene data, witandukanye no gucika ivutu, witandukanye no gukora ibyaha, witandukanye no kwidodomba, kuko hose iyo uri kurabikora uri kuragaburira wa mugwanizi, uri kurabyibusha Satani n'abadayimoni, kandi niko baza bakakuganza. Imana nidufashe cyane.
mwene data ugasanga ntiyiyita imboregwe kubwo kutanywa ibyambiye, ariko ugasanga yaraborewe kubw'urusaku, ariko ugasanga yaraborewe kubw'amacakubiri, ariko ugasanga yaraborewe kubw'ubwibone, ariko ugasanga yaraborewe kubwo kutagira ubugwaneza muri we. Ugasanga uhuye n'umuntu hakukugira ngo akwamire imbuto, ahubwo ariko aragenda kuzimya. Mbega mwene data we bagutumbereye, ubamira imbuto ubagirira neza cyangwa ubagirira nabi ahubwo ukabahungabanya imitima? Imana nidufashe cyane. Ijambo ry'Imana ariko riraduhanura ngo nurabe iby'iki gihe nikiguhende, ahubwo wihane utunganye umutima wawe. Tugeze mu gihe cya none usanga abantu bakeneye ko umuntu ababwira kuronka imigisha, ko umuntu ababwira kwakira amaviza, ko umuntu ababwira kuzoja mu ijuru, ko umuntu ababwira gutunga, ko umuntu ababwira kuronka ubuzi, ko umuntu ababwira kushigwa hejuru, ko umuntu ababwira kuronka amaposte, ko umuntu ababwira kwiyambarira neza, ko umuntu ababwira ibondo. Ugasanga uno munsi hakwita data wo mu ijuru yaturemye akaduha ubwenge, umuntu asigaye yita mutamu umuhendesheje inoti ya 2, umuntu asigaye yita mutamu umugaburiye, umuntu asigaye yita mutamu umuhaye ibiboneza. Mu bindi ni uri gukomerwa amashi, hagukomerwa amashi Imana yo mu ijuru. Aba bantu iyo baborewe batambira cyane ibigirwamana, hagugenda bitunganije n'imitima iri hamwe bagatambira Imana yo mu ijuru. Nico gituma ibiza by'ubuyobe biri gusukirana mu buryo butandukanye, ariko ugaca usanga n'abamenye Imana nabo bariko barajuragira hagutahura ibihe bigeze. Imana nidufashe. Mwene data nagomba ndakubwire aho ibihe bigeze, ureke guhendwa n'ino si. Iby'isi biriko bigenda nk'umuyaga, ariko wihane utunganye umutima wawe, kuko ngo muri kiriya gihe ngo uzobona abantu benshi bihebuye, ngo ariko uzoca umenya yuko Imana nayo igombize gutora umugeni, igombize kuremesha abayo, igombize kugira ngo yiyerekane nk'Imana ikomeye. Imana nidufashe cyane. Abantu benshi uno munsi iyo bafise ibibazo mu mitima yabo baburiye ibisubizo, hagwanuza Imana yo mu ijuru yo ibibona byose tananirwa, baza gwanuza bagenzi babo nabo bagahura n'ababiyorobetseko, babica inshuti n'abagenzi, ugasanga babahanuye mu buryarya. Imitima ya benshi ikirazimira kubwo kwizera abo mu isi, hakwizera Imana canke Yesu we yabacunguye. Imana nidufashe. Abantu no munsi barizera itunga ryabo, ugasanga avuga ngo nta kintu na kimwe coshikira afise ifaranga. Mbega mwene data no munsi yuparitse, kandi ugasanga ifaranga urayifise, nakikwereka ko ufise ico wotungana, ariko ugasanga uri kwidodomba, ugasanga uri gutwaga umutima n'ivy'iki gihe, haguca bugufi ngo utahure ko ari ibimenyetso by'ibihe. Imana nidufashe cyane. Hari abantu benshi bishima ngo baratunze bafise byinshi, ariko imibiri yabo igatera ikayangana, bakurira amadege guhiga ibisubizo, isi yose bakayihetura. Haguca bugufi ngo bihane ibyaha byabo, hama babaza Imana yo mu ijuru, barongogwe na mwemu yeri bakize. Ugasanga byabataye kuba amazi, ugasanga bapfanye ukwidodomba. Nta kibabaje nko kuba umutunzi, ariko ugasanga ujenjekereye, umutima wawe warawukakishije nk'abanamani, bakubwira kwihana ibyaha, ugasanga uri kugondeka izosi ngo Yorodani yoyo ngo ni wacu yari ihari, ngo nta kuntu bari kumpamagara mu iki kigo kirimo inzuzi ntoya. Erega nagomba nakubwire, nujya mukozi w'Imana wamugaya ngo ntiyize, nirya jambo ry'Imana wamuvuga ngo rirakogora, ririko rirakubwira ati sohora ibyo biboreza udandaza, ati ugarajya amazu y'ubusambaniro, urabe iyindi migambo yakoresha yakupfiriye mu mupfumo. Mbega mwene data, ariko Imana irinzi guhezagira, ukabuzi yuko Yesu yatubambiwe ku musaraba igorogota. Ni byiza ko ufata inzu yawe nayo wubatse mu mafaranga Imana yaguhezagije y'ubusambaniro ukayita Gese House Gorogota. Imana nidufashe cyane. Ugasanga ibare bayitiranya ngo bare Yerusalemu, aho Yesu yatuvukiye mu bwato bw'inka, akaja yicishije bugufi, bakayitiranya n'inzu yakaboregwe n'ubweruzi. Nagomba ndakubwire, ibyo byose nibigaragaza ko misi ya nyuma ijambo ry'Imana n'ibikorwa byinshi Imana yakoze bazovyitiranya n'ibintazi, bavyitiranya n'ivy'agatetereza, usange mbere by'Imana bavyitiranya n'ivy'abamugwanizi. None gabene data, isi izobura kutwamira imikere, isi izobura kutuzanira utwumiza, ko natwebwe dusigaye dukora utwumiza Imana tukayitera umugongo. Imana nidufashe cyane.
mwene data nihane wihane, mwene data nce bugufi uce bugufi, mwene data nirimbure wirimbure, mwene data numva imburi wumva imburi. Ariko twinjira ibwina mu mutima. Mbega wowe muri iki gihe cyanyuma uhagaze ute? Mbega wowe muri iki gihe cyanyuma wakiriye iki kiriko kirakugera? Mbega wowe muri iki gihe cyanyuma witeguye ute urubanza guhoraho? Amahanga yose azocirirwa imanza. Kandi nagomba ndakubwire, imbere y'Imana nta kujurira, imbere y'Imana nta kugofera. Umuntu wese azohemberwa ibihuye n'ivyo yakoze. None mwene data uri gukora iki? Mwene data uri kwifata ute? Mwene data uri kugenda gute? Imana nidufashe cyane. Abimana yahaye ibyubahiro nibo bari kuyikoresha mu kuyikengereza. Abimana yahaye amafaranga nibyo bari gukoresha mu kuyikosora. Abimana yahaye ibintu bitandukanye nibyo byabahinduye byo kubatwara umwanya, bibatwara ubugingo. Aba bantu benshi bokipwe n'isi hakokipwa n'ijuru. Mbega mwene data uno munsi ibiriko bigufatira mu mutima nibiki? Imana nidufashe cyane. Raba yuko utari gufatirwa n'ivyisi mwene data, kuko isi yo irikira kubyarya kugira ngo uzoherane nayo. Ariko nagomba ndakubwire, niwumva ubutumire bwo mu ijuru, niwumva imburi y'ijuru iriko iravuga ngo niwabona ivyo byose biri gusuriranya imbere yawe, ngo bikwereke yuko ari kuza kwa wa mwana w'umuntu, Imana iriko iratuburira. Mwene data nagomba ndakubwire, Antikristo ariko aragenda akora ibyiwe, ariko aragenda ahenda biwe, ariko mu rujijo abantu benshi ntibaramumenya. Baguma ngo azoza, ngo azotangura. Mbega uno munsi ishengero ryiwe niriye? Mbega uno munsi ibikorwa byiwe nibihe? Si ibyo nyene biri mu mutima wawe? Iryo jwi mwama munigana ariko ubuza gukora ibyiza, iryo jwi mwama munigana ariko kosha gukora ibyaha. None uwundi Antikristo umuhiga hehe? Si iryo sinagoga riri mu mutima wawe? Imana nidufashe. Mwe muyera benshi bakamuhiga bakamura. Si iryo jwi rikubwira gukora iciza mwene data? Si iryo jwi rikwagiriza buri munsi kiva muri ibi byaha wihane? Si iryo jwi ryama rikubuza rikakubera intati ugomba gukora ibyaha? Ariko uno munsi raba mwema kubuza gukora ibibi wamugize igikuri. Raba ucufata uvyibusha wamugwanizi, uyoboka satani n'abadayimoni, urisambanira, uriborererwa, uritukanira, urigwanira, urigira mu bigirwamana. None mwene data uno munsi ucubaza ngo Antikristo ninde? Si umuntu wese ari gukora ibigwanya Imana. Imana nidufashe cyane. Abantu benshi ubwenge bwabo nibwo buriko burabazimiza, kugira ngo babone bakanure, bashobore kuba bahizi, basoma ijambo ry'Imana baritahure. Ubwenge bwabo bwabanje kubahenda, mubajana mu majambo yo kwiyorohereza mu byaha. Ugasanga imboregwa iriko iraboregwa kwibwira ngo usome no ngaha, ugasanga n'umusambanyi ariko arakubwira ngo usome no ngaha. Mwene data nagomba ndakubwire, iyo siriko iraguhenda nayo majambo witoranirije, nagomba ndakubwire niyo azogutsindisha imbere y'urubanza. Eraba warize menshi, ufise n'impamyabushobozi, kwari kugira ngo Bibiliya uyisome kugakwabu kuri kaburungu, kwari kugira ngo ijambo ry'Imana ritahure nk'umuntu aciye ubwenge. Ariko no munsi ubwenge bwawe bwahindutse ubujuju, kuko raba wabanje guta Imana yakuremye. Raba uno munsi niwe uri kuragenda wirirwa mu mpari, ukibagira ko wewe ubwawe atari we wibeshejeho. Mbega mwene data ndakubaza, ko ruharira ugasanga uri kugenda uhakana umuremyi? Mbega umuremyi yatakurema wari kubaho? Mbega iyo hataba ku buntu bw'Imana wari kwiga ayo mashure? None uno munsi Imana yari yaretse irakurema kugira ngo uyikorere, irakwigisha ayo mashuri kugira ngo uce ubwenge ukora ibyayo neza. Ariko none uno munsi raba ubwenge Imana yaguhaye nibwo uriko urakoresha mu bushakashatsi. Ugasanga Imana ibujije ubusambanyi ahubwo uri guhingura agakingirizo. Ugasanga Imana iriko irabuza kugenda abantu bica imbyaro ahubwo uri guhingura ibiziba. Ugasanga mu nyifato zawe ibintu byose ugenda uhingura nibiriko birahingura ubwenge bundi artificial.
superficielle hakugira ngo uce bugufima imbere y'Imana yo mwijuru, ahubwo kiretse amashuri mwisi wize nayo ibanze kwigisha yo mwijuru nayo kugira ngo uzokorere mu bugombe bwayo. Imana nidufashe cyane. Abantu benshi buno munsi bazotsindwa n'ibyirwa bibivira mu kanwa kabo. Hari abantu benshi biriko baraca imanza z'abagenzi babo bakibagira yuko hari amadosiye yabo ari imbere y'Imana. Mbega mugenzi, kubera iki guciza abandi bikunogera hakugira ngo ahubwo ubanze uwigugwi wawe rukurindiriye imbere ya wa munsi y'intebe y'imanza y'Imana. Imana nidufashe. Ijambo ry'Imana riko yatubwira ngo reka guhendwa n'ibyiki gihe cyanyuma. Mwene data wigira nyiranzihanejo, raba umunsi wejo, wewe ntuzi ibyabo mwene data, uzi iminsi umaze ntuzi iminsi usigaje. Niwumva imburi wihane, hamuce bugufi Imana yiteze kugira neza. Mwene data unyumva, abantu benshi bama baridodomba ngo muri ino gurupe ngo nta bindi bivugirwa amatara ukwihana ibyaha. Nagomba nakubwire nta n'ibindi byiteze kuvugirwamo atari kukubwira ati tunganya iherezo ryawe, ati niwumva imburi wihane, niwihane ibyaha byawe, kuko mwene data uwo kubwira ibyo mwisi byo tuzobitangaha. Turakubwira ibizaba bigezweho byo mwijuru. Kuri wowe mugororotsi we uzorangiza amahoro, kuri wowe wumva imburi tegura, kuri wowe uri kwitwararika runo rugendo ukabona kwa mwisi atari wacu. Nagomba ndakubwire wahisemo neza, ariko nawe wa muntu we uri kurabifata ibisanzwe. Nagomba ndakubwire naco uzoronka wireguza. Era bino telefone yawe warayirosa Imana iguhezagiye, ariko ugaca usanga uri mu magrupe y'ibiterasoni, ugasanga uri mu magrupe y'amacakubiri, ugasanga uri mu magrupe akwereka imipira n'intambara. Raba uri kurafanisi, ariko ino grupe iriko irakubwira uti raba ufana ibyo mwijuru mwene data, raba muri ino minsi ya nyuma ubanze ureke kwifatanya n'inosi, kuko nagomba ndakubwire uzosanga ibyisari bigutsindisha imbere y'intebe y'imanza. Tugomba dusenga Imana. Mbega mwene data iyo wisuzumye umutima wawe uhagaze gute muri kino gihe cyanyuma? Uhagaze gute muri iki gihe isi dendeukiwe? Uhagaze gute muri iki gihe isi iri kirabona umenga nta muriro uhari, ugasanga abantu baramaze kwihenda ngo nta herezo rihari, ngo mbega Imana yorema abantu bamika baturira. Nagomba ndakubwire Imana yo nikinishwe iracari yayindi. Imwe itihanganira Adamu na Eva bakira abantu babiri, imwe itihanganira Sodomu na Gomora abantu bataragwira mwisi yayindi mugenzi, imwe itihanganiye abanyisirayeli kubatsinda mu nzira, kandi ariyo yari yabajabukije inyanja itukura. None uno munsi wiri kurihenda Imana ukayishira ku mwanya, amabwiriza ukagenda uritoraniriza, usigaye haba yakomeye ububaha kubwo gutinya igipolisi, ariko uno munsi ugasanga imbere y'Imana wikorera ibyaha tanu dusoni, mbere ukanahangara rimwe rimwe. Ubu uri gukinda ngo Mana ntabara simfatwe, ubu uri gusambana ngo numfashe ntibadufate, ugasanga Imana uri kurayisaba ngo igufashe mu byaha byawe. Ari naco gituma Imana nayo hari igihe uyitakambira ikakwihorera. Reka duce bugufi dusenga Imana, wisuzume mu mutima wawe, niwasanga ahantu hose udatunganye uca usaba imbabazi, Imana yiteze kukubohora. Kandi mwene data urahiriwe wama witunganije, kuko nagomba ndakubwire ubu uri kuraca inzira zo kwishurwa kw'amasezerano yawe, ubu uri kuraca inzira z'ubutabazi mwene data. Nagomba ndakubwire umwanya wose ubu uriko witunganya, ubu uriko witegurira kuzinjira mu bugingo budashira. Turagushimiye data wera wo mwijuru, uri Imana idukundi tuburira buri munsi. None turumva ijambo ryawe tugatsindwa Mana, turaciye bugufi ngo tugwize kw'imbabazi zawe. Raba tabara ubwoko bwawe mwami buri kukuborogera burina, raba utabare mwami abantu bose mu mitima yabo bumva ijambo bakumva batsinzwe, bariko bagutakambira ngo baharire. None reka ubarengere gitandara, reka mwami ubaharire utitaye ku byaha byabo. Mw'izina ryawe ryera turashikamye duciye bugufi, kuko amajambo yawe dusanga dutsindwa n'urubanza. None gitandara c'Imana turakwinginze ngo tugwize ko zambabazi zawe. Data buja wera uri mwijuru, turakwishize mu biganza. Raba imitima yose iri kugutakambira, ikwereka ibibazo n'imitwaro byayo, kugira ngo mwami ubishure ubabere indemesho. Waratwemereye ko ari uri sega b'amahanga kandi uri sega imfuvyi n'abapfakazi. Raba abantu batagutakambira mwami, batagira shinge na rugero. Tabara mwami ubwoko bwawe, mw'izina ryawe ryera turakwinginze gitandara. Utabara bari ku musego, utabara abantu baboshwe, urenganura abarenganwa mwami. Reka abantu bose bari muri
muri bya bibazo bitandukanye, aho bari mwirinde babona umuzitanya. Mwami Yesu babera umuco. Urakoze kuri Imana idukunda, turagushize mu biganza igihugu cacu, turagushize mu biganza abakirongoye. Reka Mwami bose ukomeze kubana nabo, reka Mwami ubugombe bwawe bukomeze kutuyobora, maze Mwami turakwinginze muri iki gihe ca nyuma uduhe umutima wo kwihangana, uduhe umutima wo gukomera, uduhe umutima Mwami wo kwitwararika ijambo ryawe. Urakoze kuri Imana idukunda kandi tugira neza, ni mu izina ryawe ryera, amen.